nimba mwarabikurikiranye Pacifique kumbure ko na ndasa caza kukishira ako kabazo umukenyezi w'umukuru w'igihugu afise ibiro bijejwe igisata c'iterambere mu biro vy'umukuru w'igihugu bakavuga yuko yagenywe n'umukuru w'igihugu mbega ibwizwa shingiro yavyemera canke muravye uburemere nico ico gisata cyategerezwa kumarira igihugu umukenyezi wiwe niwe yari guhabwa ayo mabanga hano hantu ubagije ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane burya abantu batwara baranimenyera uyu munsi bakiramutse igihugu ababegereye barabakomera amashi bakibaza ngo banarishimye abarundi tuguma turi babandi nyene burya tumeze cyo kimwe ibintu ariko arakoreshwa n'umukenyezi wiwe umukuru w'igihugu arahagabira ku murindi mbona ibyo bintu biriko birafata rero bwa mbere uravuze ico nyene wowe uvuze uti umukuru w'igihugu yarubahutse avuga ko umukenyezi wiwe ubu ari umukozi wo mu biro by'umukuru w'igihugu yarasinye itegeko rivuga ibiro by'umukenyezi wiwe ko ari gisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu ntivyari bwigere bibaho kuva twikukira nta wundi mukenyezi n'umwe yigeze akorerwa ivyo bintu ntivyagarukiye ngaho mu minsi yeza haravuzwe ingene mbere no mu biro by'umukuru w'igihugu uyu mukenyezi yiganza rimwe na rimwe agakuza abantu yoba bishika agashobora no gutabura n'itegeko nta vyemezo mfise vyavyo ariko vyaravuzwe bica bija ku rundi rwego ubu bageze ku rwego rwo kumuha budget rwo kumuha amahera atari make naravye nk'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka amafaranga agenewe umupfasoni w'umukuru w'igihugu n'umuriyaridi n'igice agenewe we wenyene gusa ivyo ntivyahoraho ikigira gatatu hari imigambi y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu itera ihabwa amafaranga atari make nk'ivyo yita ngo cantine scolaire majiye kuraba amafaranga bamushiriyemwo ubu azokoresha muri byo yita cantine scolaire ni imiliyaridi 7 n'imiliyoni amajana 7 uca wongera kuri wa miliyaridi n'ibihumbi n'imiliyoni amajana 5 ibyo n'amafaranga wumva ariko arashyirwa ko wenyene kandi hari inzego z'igihugu zateza kubikora uvuze cantine scolaire niko ikibitobe by'umushikiranganje agejwe indero niko ikibiza kurabwa n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ibintu nk'ivyo uzobona umupfasoni w'umukuru w'igihugu agira ingendo zitagira uko zingana ngira rimwe mu ndwi zibiri abagiye ashobora gufata abashikiranganje bamuherekeza 2 canke 3 uzobona umupfasoni w'umukuru w'igihugu atera avugwa mu bintu by'amasosiyete atera agerageza gushira abana biwe mu bintu bitandukanye birimo amafaranga umupfasoni w'umukuru w'igihugu ubu avugwa cyane ku nyambaro umbure turi abantu bakuze womenga bateye isoni kuza kuvuga inyambaro z'umuntu ariko iyo bigeze ku rugero wumva ku munsi umwe yambara miliyoni 200 nibibe rimwe ukabona yasubira urundi rugendo yambaye miliyoni 200 baharuye ibintu yaje yambaye akunda ibintu bizinze cyane byo mu isi bibitara haute couture ukimvira umuntu aserukiye igihugu cya mbere gikenye ku isi yambara mu munsi umwe amafaranga angana gutyo ibi bintu nibiki turiko turabona ko abandi barabapfasoni bakuru bakabego batagize ibintu nk'ivyo ukabona ibi by'ibidari batanguye kumuha yego niko baravuze ngo ati yakoze ibitaro ni vyiza kubikora bakatamuha umudari wa mbere w'igihugu ukabona sinigeze mbona ubundi mukenyezi n'umwe mu Burundi abantu bari bambaye nk'uko ubuyambawe kurusha n'umugabo wiwe mu gihugu cyose ubu kuba ubushikiye ubutegetsi no kwambara Angeline Ndayishimiye hari izina umukuru w'igihugu aherutse kumuha ritigeze ribaho mu mateka y'u Burundi aho umuntu yitwa ngo Ina Burundi twahora tuvuga n'izina rya Sebarundi ko ryari izina ry'umwami ridakwiye kuba iry'umukuru w'igihugu ubu hoho yazanye irisumba iry'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu yitwa Sebarundi ntiyitwa Seburundi no mu bihugu bakuye abami haba ama revolution wasanga umwami w'amwaka nk'umufaransa bamwatse kwitwa le roi de France bamugira le roi de France ububirigi yitwa le roi de Belge umwami w'ababirigi umwami w'abafaransa atari umwami w'ububirigi cyangwa umwami w'ubufaransa rero ukiuza n'umugore w'umukuru w'igihugu ngo ni se nyina w'u Burundi ivyo bintu bisigura iki ivyo bintu biha ntibanabisigure niho mvuga ni uyu mukuru w'igihugu arahagabira kuko hari abandi bakuru b'ibihugu twagiye tubona bakwegegwa n'abakenyezi babo aho mu Rwanda kwa Habyarimana umukenyezi yari yarakweze basaza we bene wabo bahabwa ibintu byose by'igihugu twarabonye muri Tunisia Perezida Ben Ali yagabiye ibintu byose umukenyezi wiwe twarabonye muri Zimbabwe
umuperezida w'intwari yarondeye kwikukira kwa Zimbabwe Robert Mugabe, ibintu umukenyezi havuye amukwegera. Hari muri Philippine uwo bavuga cyane mu isi Ferdinand Marcos yari afise umugore akunda ibintu bizimvye, azunguruka isi yose arondera ibintu bizimvye, bikwega ko umugabo we atakaza ubutegetsi. Rero n'uwe wacu arahagabira iyi nyota, ariko arerekana uwo mukenyezi wenyene yigamba ko yirirwa kuri internet ngo arondera impuzu zigezweho mu isi, akaca yiruka iburaya kuzigura. N'ukuri arahagabira umukuru w'igihugu ibi bintu. Akija ku butegetsi Evariste Ndayishimiye hari abari bamufise ko icyizere, mbere bari banamwiteze ko n'impinduka narijya yaraje aje gusubirira uwari yagirijwe n'abatari bake kwihagira ku nguvu ikiringo kigira gatatu, abanje guhonyanga amategeko n'amasezerano yari yaratumye abarundi baronka amahoro n'intambara ihagarara mu Burundi. Ariko hagati aho hari n'abari basanzwe bazi Evariste Ndayishimiye akiri mu muhari w'abagwanyi ba FDD ku rugamba, bo ico gihe bo basa nuko aho kuvuga ko hari uwo kwitega impinduka, ahubwo babona ko ahubwo ibintu bizoba abarundi bishobora kuzona batangaza. Ivyo bakaba babivuga bafatiye kuri kahise ka Evariste Ndayishimiye, nimwe mu mikenyuro ikundwa gukinwa mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Mbega none bamwe bari biteze urukiza, uno munsi baba bagifise icyizere. Abavuga bo ko bizoyangara bo baba barahinduye imvugo nuko babona ibintu bafatiye ku vyo Perezida Ndayishimiye amaze kurangura, n'ivyo boba batari biteze vyarangutse muri no myaka itatu irangiye Perezida Ndayishimiye ari ku butegetsi. Mbega umuntu yokwitega iki kuri kazoza k'igihugu afatiye kubiriko birabera mu butegetsi, afatiye kwinyinyurana rivugwa hagati y'ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD, afatiye kubivugwa ku mwidegemvyo mu gihugu, agateka kazina muntu no kunywanisha abarundi n'ibindi. Kugira ngo duce hirya no hino bino bibazo, abatumire twatumye muri kino kiganiro ku murongo ni babiri. Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza, akaba ari mu buhungiro muri kino gihe arongoye umugambwe PPD Girijambo, Parti des Patriotes pour le Développement mu rurimi rw'igifaransa. Leonidas Hatungimana, ndabahe mwiriwe nimba munyumva. Mwiriwe cyane Gilbert, ndahaye mwiriwe n'uwo tuza gusangira ikiganiro hamwe nabo n'abaza kutwumviriza n'abaza kudufasha muri ikiganiro nyene. Kandi umutumire agira kabiri mu buhinga bw'ivyuma banyeretse ko ari ku murongo ni Pacifique Ninahazwe, nawe n'umwe mu bahanira agateka ka zina muntu bahurikiye mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike mu Burundi, akaba anarongoye ishirahamwe Fokode, ishirahamwe riri mu yakora amatohoza ku bijanye n'ubwicanyi, kunyuruza abantu n'ibijanye n'imyidegemvyo mu Burundi babicishije mu mugambi ndondeza. Pacifique Ninahazwe, namwe ndabahaye mwiriwe nimba munyumva. Mwiriwe cyane, naje ndabaramukije wo tuza gusangira ikiganiro, ndaramukije kandi abaza kutwumviriza. Umutumira gatatu tukiteze tukiriko turarondera ku murongo ni Leonce Ngendakumana, no umwe mu banyepolitike bagwaniye kandi banaharanira itsimbatazwa rya demokrasi n'amahoro mu Burundi. Ku murongo banyeretse yuko ataraboneka, ariko nitwamutora ari mu batumire twatumiye no munsi. Mu buhinga bw'ivyuma ndiko ndafashwa na Ntwari Robert, kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru. Mukanya sase turinjira mu idonido rya kino kiganiro. Wagoneke birorusha, hamagara ubunyene kuri 1-855 4 ubusa 2 Nkuko muvyumvise turatanguye n'igice cya mbere cya kino kiganiro, aho duha ijambo abatumire. Mu gice kigira kabiri mwebwe muriko muradukurikira, namwe muraza guhabwa ijambo, muraza guhamagara ku mirongo muhejeje kumva. Ariko imbere yuko tuza kubaha ijambo, reka tubanze duhe ijambo abatumire. Reka ijambo canke umukenke wa mbenda utumbereze kwa Leonidas Hatungimana. Leonidas Hatungimana, muri mu bari baragaragaje murantunga amakenga ko
ataco umuntu yo kwitega ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Mbega mubona ko ibintu bimeze byarayangaye canke byarahinduye, mwarahinduye icyumviro mufatiye kuri no myaka 3 ibyo mwagiye mubona Ndayishimiye amaze kurangura? Urakoze Gilbert. Jewe hamwe nabo turi kumwe muri PPD gira ijambo, uko twabonye, uko twaryamye tuvuga niko tuvyuka tuvuga, nta kintu na gitoya ciza cyo kurongora igihugu neza twari twiteze kuri Evariste Ndayishimiye. Mbere twaranatangaje neza turavuga yuko ikibazo nyamukuru kuri Evariste Ndayishimiye ari uko adashobora, nta bushobozi afise bwo kurongora igihugu, nta byashoboye. Murumva rero tuvuze ko atabyashoboye, byari bigoye ko tugira icyo twiteze. Ubu rero turamaze imyaka 3 ntabakiriye mu ijambo imbere ko muduga kwijambo mwosigurira bariko baratwumviriza icyo mwafatira ko kugira mwerekana ubushobozi buke afise bwo kuyobora igihugu. Twebwe twari dusanzwe tumuzi nk'umuntu atazi gufata ingingo, adafata ingingo, ahubwo gusa ari umuntu yubahiriza agatazirano twari twamutaziriye. Numva umengo ndafise isoni zo kukavuga, ariko abarundi barakaza. Twamubona nk'icyo kintu umuntu w'umunyabwoba gusa, umunyabwoba wo kuvuga amajambo menshi hanyuma ibintu bigaherera ngaho, mugabo ntafata ingingo, akibera ngaho. Umukuru w'igihugu rero adashobora gufata ingingo, umukuru w'igihugu arushisha abantu amajambo, avuga ibyo basanzwe bazi aho kubitorera inyishu. Twebwe twavuga ko uwo muntu atakizovamwo, ahubwo Burundi buzoja mu kaga. Kugira ngo turaza kubishikako izari byo byose, twebwe imyaka 3 iheze n'ukuri ubuhoho turumva n'umutima wacu uriko rijigwa kurusha, tubonera impugu Burundi. Turavuga ko Burundi buri mu kaga, buri mu kaga. Ngira ngo ayo majambo turaza gusubira kuyagarukako. Ego kumbure ko reka nje kwa Pacifique mbere yuko ndabasubiza ijambo. Pacifique, nazwe namwe muri umubari berekanye ko bafise icyizere cyuko Perezida aje gusubirira umuhisi Petero Nkurunziza hari icyo agiye guhindura. Mbere mumaze igihe mukurikirana, mwaranakurikiranye n'icyo kiringo cya Petero Nkurunziza, ibikorerwa mu Burundi harimo kunyuruza abantu, harimo n'ibindi amabi adasanzwe avugwa. Mbega mufatiye ku matohoza, mufatiye ku vyegeranyo mwakoze, iryo zina rya Evariste Ndayishimiye ryarimwo canke ko uwo dufise ku murongo mutumira avuze ati ahubwo turi mu kaga? Namwe mubona ko turi mu kaga canke yaradukuye mu kaga Evariste Ndayishimiye? Reka mpere kwibutsa uko twebwe twamubona agiheje gutorwa ngo bari bazoserukira umugambwe CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2020. Ico gihe abatubagije twarabwiye kuko igihugu cyari kirushe, twese twari turuhijwe n'intwaro iteye isoni ya Nkurunziza. Twagira tuti ibyo byose nta woza aja munsi ya Nkurunziza. Hanyuma twumvise ari Ndayishimiye, turagira tuti hariho ibintu bimuranga byoshobora guhumuriza, tuti ibyo bintu abikoresheje yoshobora gutabara igihugu. Ibyo byari ibintu bitatu twashimikako. Nko muri Fokode muri Ndondeza twaragira tuti twe tumaze imyaka dutohoza ku bantu banyuruzwa n'ubutegetsi, turafise amazina y'abategetsi usanga ari bo babigiye inyuma, bategeka ingene umuntu afatwa, barungika abantu baza gufata umuntu, uwo muntu akicwa cyangwa akabugwa irengero. Tuti muri ayo madosiye dufite twakoze ko izina rya Ndayishimiye ntiturifisemwo, ariko tukongera ko tuti ntitwibagira ari we yararongoye umugambwe, ko uwo mugambwe ufise imbonerakure, kandi ko imbonerakure zahora zinyuruza abantu. Mugabo we nyene nka Ndayishimiye nta dosiye twebwe twari dufise imuvuga, tuti ico cohumuriza kumbura gikoresheje yogira icyo akijije. Icya kabiri twaravuga tuti izina ryiwe ntirikunze kuvugwa mu basuma,
urabona ko ari ubutegetsi buvugwamo cyane abantu biba amatungo y'igihugu. Izina ryiwe ntiryavugwa cyane nk'uko ayandi mazina yavugwa, ariko ngaho nkagaruka bimwe mu bitanguye kuboneka ubu hariho izina ryavugwa ryari ry'umukenyezi wiwe. Icyo naho twavuga ko umugabo atavuga ariko umugore we yaravugwa. Mwibuke ko umugore bamuvuze mu gihe yarajejwe finance, yarajejwe by'ubutunzi muri Sobujeya. Icyo gihe umugore we yaravuzwe, aravugwa mu bintu bitumvikana, ibitoro yanywa bitashobora gusigurika, aho bavuga ko ku kilometero kimwe nimba bavuga ko ashobora kunywa amaritiro 150 baravye amafaranga yari yakoresheje mu by'ibitoro. Hariho ibintu bimuvugwa ko byari biteye ubwoba. Hakaba rero icya gatatu twavuga kindi gikomeye nuko mu bihe by'ibiganiro by'abasendedefpd Evariste Ndayishimiye ariwe yagiye araserukira uwo muhari mu biganiro. Uyu muntu ko yamenyereye kuvugana n'abandi, kumbura zoza yugurutse, kumbura zoza abona ingorane z'abarundi bacanyemwo, yitwararike gusubira kudufatanya no kuduhuza, yubahuke kuvugana nabo badasangiye ibyiyumviro. Ngivyo ibintu bitatu twari twashimikiyeko. Imyaka ng'itatu iraheze, mbega bya bibazo twasanze byaciye bimera gute? Wa muntu twavuga yuko izina ryiwe ritavugwa mu byo kunyuruza abantu, n'uyu munsi izina ryiwe ntiriza. Nta jere gushika no munsi nta dosiye dufise bavuga ngo Ndayishimiye yarungitse abantu bagiye kunyuruza naka. Ariko abantu twabonye baciye banyuruzwa mu butegetsi bwiwe. Nko mu mwaka w'ibihumbi 2021 twageze ku rugero twaheruka gushikira muri 2016. Tugiye turaba imyaka ingene abantu bagenda banyuruzwa, batanguye 2015 ariko ibyo kunyuza ntibyari bikomeye cyane muri 2015, byafashe umurindi udasanzwe muri 2016 biraduga hejuru cyane. Iyindi myaka byagumyeho biharuro bikaza birakoroka, ariko tugeze 2021 tubona bisuye gusimbira hamwe hejuru cyane. Urwego rutahora runakora ibyo bintu bw'igisirikare rwiha kunyuruza abasivile ibintu by'akataraboneka, bakabanyuruza nk'uko mbere byakorwa muri iyo myaka y'imbere, aho umuntu afatirwa imbere y'umuryango, umuntu bamufatira mu kabara abantu bose babona, umuntu bakamufatira mu masangaziro y'ibarabara abantu barorera. Ababivugwamwo ugasanga harimwo n'abamwegereye cyane, kuko haravuzwe nka Jire Ndiho ku bwayo asanzwe amugendanira mu inyuruzwa ry'uwitwa Barezi. Turavuze induru, ibyo bintu turanabimurungikira, turamuha urutonde rw'abantu banyurujwe. Ikintu yigeze gukora yarakihijemwo rimwe, aravuga ngo hariho abantu banyuruzwa, akavuga ngo bikorwa n'imigwi itazwi. Mu nyuma mu mwaka uheze naho aravuga igihe yahura nabo muri diaspora bahuriye i Ngozi, ho yavuze ko ivyo bintu byabaye ariko yabihejeje, ubwo bugwi bunyuruza abantu bamaze kubusambura byaheze. Turamuha urutonde rw'ivyo bintu, turandika babikoze. Umwaka uraheze nta carigera avuga kuri urwo rutonde twamuhaye, nta n'ugupfunga batubesha. Bimwe bagira bati turashyizeho komisiyo ikakiza ikavuga ati abantu barabesha ntibanyurujwe, canke bakabeshera abandi bati nabatavuganwa n'ubutegetsi babanyuruje kugira batafuze ubutegetsi. Nta na kimwe, uwo mengo nta cabaye. Urumva rero ya nyifato twavuga tuti izina ryiwe ntiryaboneka, bisa nk'uko asanzwe ari umuntu abirorera akinumira, bica bihura na bimwe rero ndacyatunga Imana tubwiye. Ni ukuvuga Ndayishimiye aricaraho, abantu bakabamumarana, akagumaho, ukamengo we ntarimwo, ukamenga nta cabaye, ari wabazwa iby'igihugu. Woja kuby'ibiturire muri kino gihe ingene bivugwa birarengeje urugero, nkeka tuza kubigarukako. Woja kubyo kunywanisha abarundi na Kamaramaza, aho yadusanze niho tukiri, ahubwo yanadukiriye n'imanza adushirako ibihano bitumvikana tutaburanye. Na Kamaramaza nta n'ibyo yigera nacishamwe, nta munsi n'umwe wumva avuga ko yimirije kunywanisha abarundi na Kamaramaza. Ibyo mbona ego. Reka tugaruke kwa Leonidas Hatungimana, nibutse bariko baradukurikira yuko tukirindiriye ko dutora Leonce Ngendakumana, turacagerageza. Leonidas Hatungimana, mu byo mwashikirije mugitangura mwerekanye yuko Ndayishimiye atabushobozi afise bwo kuyobora igihugu, ahubwo avuga amajambo menshi kuruta ivyo akora. Ariko mu byo twabonye muri kino kiringo c'imyaka 3 twarabonye apfunga General Bunyoni, anapfunga bitwa Commissaire Desire Uwamahoro n'abandi. Mbega mufatiye kuri bimwe mwavuga, mwari mwiteze yuko umunsi umwe
yokora ivyo twabonye nubwo ubutungane butaratubwira ukuri ku catumye abahagarika. Murakoze. Ibyo twarabibonye, ariko nagira amahenda babwire ko atari icyo kigaragaza ko umukuru w'igihugu ahabona. Ubwa mbere nagira amahende mvuge ko iyaba ipfungwa rya Bunyoni cyangwa ikugwa rya Bunyoni, duhere ku ikugwa ryiwe, iyo ukura Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere biba ari ibyo umukuru w'igihugu afatiye ingingo kugira ngo igihugu kigira aho kivuye kigira aho kigiye, ntabwo yari guca azana Ndakugarika. Je mumbwira ingene wokura Bunyoni ukazana Ndakugarika, ubu hinduye iki? Mu munenge iki Ndakugarika? Jewe sinumvuga ako n'agatazirano ngira nako yitwandira ko buca Gerve Arias Ndakugarika, ariko iryo zina rya Ndakugarika abarundi benshi bararizi, nawe nyine ararizi, yari yaragombye kuryikura ko, ariko byaramwankiye n'ukuri yarigeze kwiyita Amahoro, ariko byaranze kuko ngira ngo abarundi benshi baraza amadosiye atari make ajanye n'ubwicanyi kenshi usangamwo uwo yabaye ari umushikiranganji wa mbere umunsi yarimwo cyane cyane igihe yari cegera c'umukuru w'igipolisi n'igihe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'iperereza. Ni ukuvuga rero ko tugiye no mu bijanye n'ivy'ubutunzi byo kunyuruza ubutunzi bw'igihugu, ngira ngo abantu baraza amadosiye atari make yoba mwega. Tubonye rero akuye Bunyoni agacazana Ndakugarika, nka twebwe dusanzwe muri PPD gira ijambo yashinzwe ahanini n'abahoze bari muri CNDD-FDD bazi bamwe muri abo bantu, twavuze tuti mbega hahindutse iki? Mbega iyo n'ingingo. Ibyo rero bigaragaza ko Evariste Ndayishimiye mu bisanzwe ni hahandi kutuntu twiwe, iyo abona ko umuntu atanguye kumusita aho arakerebuka, batutinya ingwe ntutinyica yakwinjiranye. Aho ni nka kwa kundi umuntu agwa mu mazi ukabona ariko arakubita amaboko, wowe ugahava wibaza ngo arazi koga. Ejo bundi aha mu gihugu ndimo c'Ububirigi ahantu bitaga, hariho abantu basumuriye umuntu mu mazi, hama babona ariko arakubita bakibaza ngo ariko aroga, ko bari basanzwe bibaza ko yoga. Uwo muntu yarapfiriye mu mazi ko nyene bibaza ngo ariko aroga, bafite mu byo gufata amafoto. Iyo shusho mutanze rero umuntu iyo shusho mutanze iyo umuntu akorokera mu mazi abantu bakibaza ko ariko aroga, ahubwo ariko arasoma nturi, ihuriye he n'ingendo y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye? Nawe nyene urumva rero duhava tubona kubera aba yinjiranywe atakundi ari bugire, abona yuko umuntu ariko aramusita agata amaboko, umuntu akibaza ngo arazi gufata ingingo. Kuba yarapfunze Bunyoni si ukubera yagirije Bunyoni yuko ari we kaga mu gihugu, si ukubera yagiriza Bunyoni ko hariho amakosa yakoreye igihugu, ni ukubera yabona ariko aramusita, agomba kumusita, agomba kumukura mu kijya kibanza. Aho rero muranigana, murumva ntimunigana kubera ineza y'igihugu, munigana kubera ibintu vyiwe. Aho ugiye kumwinjirira, aho murahura kandi ashyiramo inzigo imwe ipima amatoni n'amatoni. Yemwe inzigo iri muri Evariste Ndayishimiye ntagire uwo izoshikira, ntagire uwo azoyirundako, arabona ibara. Naho rero tuvuga tuti kuba yarapfunze mumbabarenda bakiremo, kandi ubwo ntimuvuze amajambo aremereye n'ivyagiritse bikomeye kuri Perezida Ndayishimiye by'inzigo. Ndavyemanga kandi ndavyemangana n'abo turi kumwe mu mugambwe PPD gira ijambo, turavyemanga. Nukuri inzigo yiwe ngira ngo abantu barayibona, barabona ko umuntu yihenze novuga ngo akamuvuga ko ikintu yuko hari icyo adashoboye. Akarorero ni nka jewe umuntu yihenze
akavuga nabi Evariste Ndayishimiye uyo abaramenya muzobidika naho wogira gute hari icyo yabagize ko mwitanze ko akarorero oyo ngira ngo woshaka kubivuga ntiyo bimara murabona ndi mpunzi narahunze igihugu yaranyomoye aha akazu kiwanje i Bujumbura ubu kariha muri ntuzeye muri berbe upanze ariha muri berbe yanditse ko ngo ruwaye Hatungimana Leonidas kuru supreme kuri konti ya kuru supreme kuri konti ya sentare na hinyuza none ko amafaranga bayatwara akaja ego none gantuze reka basi mfate ko kubera uko nsanzwe meze jewe rero bahora banyitanga intagondwa mugabo n'ubutagondwa muri bya bindi by'uko umuntu jewe ntawe ushobora kumpinduza ibyiyumviro ngo ni ukubera nguze ampaye amahera anguze ubutunzi cyane ngo ampinduze ibyiyumviro kubera nteye ubwoba none umugore w'iwanje n'abana b'iwanje kw'iyo nzu tuyisangiye nabo baziriki sewe ngira ngo ako karero utwo twonyine turakwiye ntawo hava aja n'ibyo bariko barankorera ku matongo ari mu cankuzo n'ibindi rimwe no kubo tuvukana canke inshuti bavuga bati wewe uri n'ico mupfanana naka kandi yavuze iyo ariko ico reka ndakireke no hava mvuga vyinshi ariko rero ice ku masonga ngira nacyo kiri mu vyerekana kumbure ko ku bato batahura ku majambo aremereye mwakoresheje mu kuvuga ukuntu ateye umukuru w'igihugu kumbure bo batahura kuruta yego yo dutahura kugira ngo ntiduhave tunarenza n'urugero imvugira kuyamara y'umugabo yakunzwe na bake novuga rero kugupfunga bunyoni twebwe ico nta n'ikintu bitubwira kuko iyaba none ko apfunze bunyoni namushyira imbere y'ubutungane haheze igihe kingana gute ko abantu bose yirirwa aravuga ngo ntibatomoye ngo baranyuruje ngo amahera ngo kuruze kuri rwa rugomero umuyaga ngo kuvomera hariya ni Kajeke Rwanda hariya muri Bubanza abo yavuze ngo batwaye amadovize ngo bagiye kurangura ntibazana ibintu abo bose aravuga mugabo nta muntu n'umwe yigera ashengeza ngo twumve ivyiwe none wumva uko no gupfunga kugira ngo igihugu gitora koyo canke ni bya bindi nyene vy'inzigo gusa yewe bendagezeje ngaho ego Pacifique ninazwe mwakurikire Leonidas Hatungimana ariko mwebwe bo mwatanga amazina mu bakekwa mu byaha byo guhungabanya agati y'akazina muntu mu kunyuruza abantu n'ibindi hari amazina mwaza muvugamwo nka General Bunyoni hari mwavuga nka Komiseri w'amahoro Desire n'abandi uno munsi abo nabo haraciye amezi President Ndayishimiye akaba yabashize mu mvuto nubwo nkuko uwo musangiye ikiyago ari ku murongo aje kubivuga tukiteze ko bashengezwa bagashitsa imbere y'intahe maze intahe ikavuga nimba ibyo bagirizwa ari ukuri cyangwa atari ukuri mbega namwe ntimwashimye ko kumbure ko abo mwasaba yuko bokurikiranwa n'ubutungane uno munsi bari mu mvuto kuri ico najewe sinza gutandukana cyane na Leonidas Hatungimana kubera ko turavye ivyabo bantu bariko baragirizwa nta na kimwe kijanye nibi byo guhungabanya agateka kazina muntu nta numwe muri abo ariko arabazwa ibibazo byabo twavuze banyurujwe amazina yabo akavugwamwo umwe bikabizwi abantu yagiye arafata we nyene babonetse ntibigire basubira kuboneka uwundi yari umushikiranganje w'umutekano bivuga ko ari we yasinya ubwa nyuma ico abafashwe baza gukorerwa muri abo nta numwe ariko arakurikiranwa kuri ico kintu noneho iyaba cyari ico bafatiwe mvuge nka Leonidas Hatungimana niwofata Bunyoni ngucureka Gerevazi Ndirakobuca
ibintu muri ibyo byo guhonyora hagati y'akazi na muntu usanga Bunyoni yagirizwa nibyo nyene na Ndirakobuca usanga yagirizwa. Ibintu ibyaha bikomakomeye byagiye byaba ibyabaye ubutegetsi bugitangura kuva muri za 2005 kuduga ibyahavuye bikomera gose mu kiringo cya gatatu, usanga ibintu byose bikomeye cyane Bunyoni na Ndirakobuca bose bari babirimwo. Ni wavuga Safisha, nitwavuga Manirumva, ibintu by'amafuti byose ngira byaranze ubutegetsi bwa Nkurunziza. Biragoye kuronka Bunyoni ukareka Ndirakobuca. Rero yaba cyarico yafatiwe nta na gutoya yari gukura Bunyoni bacamusubiriza Ndirakobuca. Kira noneho abantu bose tuzi bagiye baragirizwa ivyaha bene ivyo by'ugonyora hagati y'akazi na muntu. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye barakomeye ntaco babaye. Ugiye mu iperereza abo twamye tuvuga gushika ubu niho bari. Ugiye muri bimwe nariko ndavuga giperereza rya gisirikare ho byabaye by'akamaramaza. Twahejeje kuberekana baca barungika bamwe barungika mu bikorwa byo hanze aho baza kuronka amafaranga menshi. Aho hari icegera c'umukuru Harutororo mufise ego duhera bwa mbere kwa umukuru w'iperereza nyene ry'igisirikare ico gihe Ernest Musaba iko yarakuwe mu mabanga yo kurongora iperereza ry'igisirikare, ariko acahabwa ikibanza gikomeye kurusha mu gisirikare, ahabwa logistique. Nico kibanza havuye ikibanza c'umukuru w'igisirikare, nico kigira kabiri abasirikare bose usanga bifuza kujamwo. Tubona ko yashimiwe yahawe amafaranga. Ufashe wari cegera ciwe ari we twama turavuga amadosiye yose, wasanga iyo bagiye gufata abantu yarahishikira canke akarungika ababafata. Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru yaciye arungikwa mu gikorwa kijanye n'iperereza mu karere ka East African Community, akorera i Nairobi muri Kenya, aho ahembwa incuro ngira nka 20 canke 30 umushahara yoba yahembwa mu Burundi. Hariho umuntu igisongereza mu ntwara miheto yaba ari warongora kenshi imigwi yabigiye gufata abantu, wo bita Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock. Ubwo nyene nawe yaciye arungikwa muri Somalia muri batayo ya 36 agenda turiko turabivuga twanabyanditse twashoboye kubivuga, ariko ajayo. Ubu twumvise ko aherutse gutaha, turacyakurikirana ubu naho ibyo bariko baramutuma ivyo ari byo. Hari amakuru dufise y'ibyo bariko aratumwa bishasha, ariko tuzoza kubivuga ko ari uko ivyo bintu bizoba byagiye habona. Murumva ubwo n'uborero butoyi mworindira ko bijya habona canke mwobivuga mugakinga nimba aricyo bizokonona. N'ibyabaye tubivuze batwambika ibara, hari akantu twovuga ibitarabaho byo bibindi. Ibyo tuzobirindira nibyaramuka bishitse bamenye ko ayo makuru tuyafise y'ibyo bariko barategura kumutuma bindi bibi. Ayo makuru turayafise, niyo byashika tuzobivuga ko ari ibyo bamutumye. Hanyuma urumva aho cyari uriko rambaza uti none bafashe abo bantu mwende mwanezerewe. Nukuri abantu bose bagiriwe nabi n'igihe cyo ku ntwaro ya Nkurunziza, nta muntu atoshima yumvise bafashe Bunyoni, nta numwe. Ariko icyo afatiwe ntaho gihuriye na bya bindi abantu bari bifuza ko aja kubazwa. Ahubwo nk'uko rero ndati Hatungimana bivuze, Bunyoni yafashwe kubera ko umukuru w'igihugu atanguye kumva ko abangamiwe mu butegetsi bwiwe. Yamufashe kugira ngo ntamwaka ubwo butegetsi. Nico cyonyene yamufatiye. Ntabwo yamufashe kubera ko yishe igihugu, yishe abantu, yanyuruje abantu. Ibyo ntaho bihuriye. Mbere mu rugendo President Ndayishimiye aherutse kugira mu Burusiya, sinzi ko abantu bamukurikiye gose. Buriya mu Burusiya President Ndayishimiye yaravuze by'ukuri ibintu afise mu mutwe ibyaribyo. Hari abaperezida benshi iyo bageze imbere ya Putin umengo bageze imbere y'umuvyeyi bakikuramwo nyene bimwe mu bihanze umuntu nka kujya woja kubwira umuvyeyi wawe umubwira ibintu biguhanze. Yavuze ibintu bikuru novuga bikuru ni 2 canke 3. Icya mbere yavuze ko kimuhanze kimubabaje nukubona hari abantu baguma mubaza iby'agateka kazi na muntu. Ico nico yavuze, ngo arabajwe nukubona ngo ibihugu bikomeye ngo biguma bikoresha ibintu by'agateka kazi na muntu mu bintu bya politike, kandi bakiha n'ububasha bwo gufatira ibihano ibindi bihugu. Ico nico kintu kimuhanze. Kumva hari umuntu waza agateka kazi na muntu icyumviro cyanyu cyari cyacitse sinzi kumwo yibeshye umwumvira ibyandi majambo yose avuga. Pacifique sinzi ko muri ko muranyumva.
sinzi ko muriko muranyumva kumbure ko byari bigoranye ijwi ryanjye ariko riragenda aho mwari muhereye mwariko murasigura mushitse ku kuntu ku majambo Perezida Ndayishimiye yagiye gushikiriza mu nama yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika bahuye n'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin. Ijwi ryasa n'iryagiye ngira mugaruka kuri ico cyiyumviro mukerekana aho mwariko munerekana ko hari ikibazo cyatumye Evariste Ndayishimiye kumbureke akoresha inzego z'ubutungane mu gufunga Arengiyome Bunyoni. Yaravuze ko mu kintu cya mbere kimubabaza kimuhanze ari ukubona ibihugu bya rutura biguma byikoresha ngo iby'agateka ka zina muntu ngo mu mvo za politike. Yongera aravuga ko ababajwe no kubona ibyo bihugu kandi byiha gufatira ibihano ibindi bihugu. Ni ukuvuga ko ikintu kimubabaza ukibwiye Ndayishimiye ni ukumubaza ikibazo cy'agateka ka zina muntu. Nuba tumubajije abanyuruzwa tubajije ibyo abicwa ibyo ntakeneye kumva bivuga.